kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Igenekerezo rya 31 Rusama n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi, kurabira hamwe ingaruka itabi rigira ku magara y'abantu be n'ibikorwa bikwiye gukorwa mu kurwanya itabi, niyo ntumbero y'uwo munsi mukuru. Uno mwaka Uburundi bwarifatanije n'amakungu mu guhimbaza uwo munsi ku magara y'umuntu. Mbega itabi ryoba rifise ingaruka izihe? Mbehoho birakunda ko umuntu anywa itabi ashobora kuriheba? Ibi nivyo tugira tuganire ko muri kino kiganiro kw'isoko. Olivia Gakima ni jewe ingire ndakibashikirize, kaze. Turime ibifungurwa giturime itabi. Iki nico civugo Uburundi bwahisemwo uno mwaka mu guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida bwabishikirije mu itangazo bwasohoye mu guhimbaza uwo munsi. Ido nido muri iryo tangazo na mugenzi wacu Emile Nibasumba wa Radio RPA. Umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi wafashwe na leta y'u Burundi nk'akaryo ko guhimiriza abaririma, abaridandaza n'abarinywa ngo babihebe. Uravye itangazo yasohoye kuwa 31 Rusama. Muri iryo tangazo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buvuga ko kurima itabi vyonona ubuzima bw'abarinywa n'abo barinywerako. Ubwo bushikiranganji bukadondagura indwara ziterwa n'itabi, harimo kanseri yo mu mahaha, kanseri yo mu muhogo, kanseri yo mu kanwa, kanseri y'ugwagasha, kanseri y'agasaho k'umwanda muto, hamwe na kanseri y'igitereko. Kunywa itabi bironona kandi bidukikije, nko gukoresha amazi y'umurengera, guhonya amashamba, konona igisenge hamwe n'amazi. Leta y'u Burundi gatera kama abanyagihugu bose ngo bahagarike kurima, kudandaza no kunywa itabi kugira ngo bagire amagara meza, bongere bashike kwiterambere rirama. Naho leta ihimiriza abanyagihugu guheba kurima itabi, biragoye gutahura ko yoba ifise ugushaka ko gutuza itabi mu gihe mu gihugu hakiriho amahinguriro akora itabi kandi ariho amakori n'amatagisi muri leta. Naho itabi ritorimwa mu Burundi, ayo mashirahamwe yo kwinjiza ibikoresho akeneye bivuye mu makungu. Mbe none hoho rikirimwa mu gihugu rikanahingurwa, ntivyokunda ko uwurinywa riheba kugira kingire ubuzima bwiwe ayo mabi ava ku itabi? Iki kibazo nico twabajije muganga Jean Bosco Ndayishemeze, atubwira ko guheba itabi ari urugamba rutoroshe ariko ko bishoboka. Ntivyoroshe na gatoyi guheba itabi ku muntu yarinyoye, kubera atarifise atigera agira amahoro. Ntivyoroshe na gatoyi kuko bisaba umuntu yigishijwe canke yize ashobora gutahura ingaruka itabi rishobora kugira ku magara yiwe, ku butunzi bwiwe n'ubw'igihugu, n'ingorane zishobora kumutera mu babanyi biwe canke mu muryango. Ikindi gishobora gutuma umuntu bimworohera guheba itabi nuko aba yaritanguye akuze, arenza nk'imyaka 18 gutyo. Aho birashobora kumworohera kurusha uwaritanguye akiri muto cane, canke akaba akorera ahantu canke agendera ahantu ashobora kumara umwanya munini kandi kizira kuhanywera itabi. Ico gihe umwanya wo kuza aranywa itabi buri gihe ugenda ugabanuka, bigahurirana na za nyigisho agenda abiheba buke buke. Urugamba rwo guheba itabi ni urugamba rutoroshe cane, kuko umuntu iyo yamaze kurinywa rimutera ivyo bibazo vya dependance bikamugora kuriheba. Nico gituma kurwanya itabi ari urugamba rukomeye cane, rwohera ku bana bakiri bato, bakiri mu mashuri bakiri bato, bakabigisha ingaruka mbi z'itabi n'ibindi vyo gufata ibiyayuramutwe, ibibazo bitera muri sosiyete, ku magara y'abantu, mu mibano, mu butunzi. Nk'uko biri mu biharuro bitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS, itabi ryica abantu 8,000,000 ku mwaka. Muri bo 1,200,000 ribica batarinywa, ariko kubera bahumekeye ko n'urinywa. Murumvise rero ko uhagaritse kunywa itabi abakingiye amagara yiwe be n'amagara yabo begeranye. Aha niho hagarukiye ikiganiro ku isoko cuno munsi. Olivia Gakima nariko ndakibashikiriza, n'abandabikibanuye. Cari ikiganiro kw'isoko.